ile mchana. Yesu yumwema siku zote, siku zote. Baba siku zote. Yesu yumwema. Yesu yumwema siku zote, siku zote. Bwana wangu, mchungaji wangu, nitakusifu Baba. Yumwema, mbingu na nchi vinakuimbia Yesu, Yesu. Umefanya maajabu, umeokoa watu, nitakusifu Baba siku zote, siku zote Baba, siku zote. Tunasema siku zote, bila shaka Baba. Yesu yumwema siku zote, siku zote. siku zote Baba, siku zote. Bwana Yesu, Yesu reka tuvyatoga mu yumwema, 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 yumwema. Yesu yumwema, Yesu yumwema, yumwema, yumwema. yumwema, yumwema, yumwema. yumwema. Oh Yesu, Yesu yumwema, yumwema, yumwema. yumwema. Oh Yesu, Yesu, Yesu Yesu, Yesu. yumwema. Yumwema, yumwema. 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 Yesu, Yesu Yesu, yumwema. yumwema, 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 Yesu yumwema, yumwema. yumwema. Batwufata umwanya umunota umwe, iminota ibiri dusenge. Numva hari ikirere cy'amashimwe kiri mu mutima wanje. Ivyo narabitanguye je n'umuryango wacu turimbura umwaka, aya mezi arangiza umwaka, dusigaje ukwezi kumugira ngo umwaka urangire. Twafashe umwanya ukurimbura ukuntu Imana yagituramira mu rugo rwacu, ukuntu Imana yagituramira. Ego turi ngaha, hari byinshi dukeneye ko Imana dukorera, ariko urashobora gufata umwanya ushima. Hari ivyo Imana yagiye ikora, hari ukuntu Imana yagiye kuramira mu muryango wawe. Aya mezi kuva ukwezi kwa mbere itariki imwe, hari ivyo Yesu yagiye akora, hari ivyo Imana yagiye ikora ku buzima bwawe, ku muryango wawe. Imana yagiye ituramira, yagiye itugwanira, yagiye idutunga muri bino bihe, muri ino situation itameze neza mu gihugu. Yesu yaradutunze, Yesu yatugiriye neza. Na isukari yaduze, waranyoye icyayi, twaranyoye icyayi. Naho umuceri bawudugije, naho ibintu bagiye babiduza, Yesu yaradutunze. Papa yaradutunze, uyu mwaka Papa yaradutunze. Turafise impamvu kuvuga yuko ari mwiza. Duza ijwi ryawe umushime,
nibihagarare ku ndirimbo gusa uduzijwe. Hari ivyo data yakoze, yarakuramiye. Data turaguhaye icubahiro. Uri mwiza Mana kuruta uko twobivuga Mana. Uri mwiza kuruta uko twobiririmba. Waraturamiye Mana kuva itariki imwe z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyene turi mu Mana. Turagushima ya mezi yose Mana, uburyo wagiye tugwanirira Yesu. Turagushima ukuntu wagiye tugwanira Mana muno rusago. Turagushima ukuntu wagiye ugwanira abana bawe. Turagushima ukuntu wagiye uturamira. Waraturamiye kenshi, waraturamiye, wagiye uturamira Papa. Turaguhaye icubahiro. Ntidushobora kwirengagiza Mwana. Buri kantu kose, akadetaye kose Mwana, akantu kose Mwana twagiye tubona Mana, turakagushimiye. Nuwamaye amazi yo kunywa Mwami, ndamugushimiye. Wambwiye ijambo ryiza Mana uyu mwaka rikanyubaka Mana, ndamugushimiye. Ndagushimiye, ndagushimiye Data, ndagushimiye Yesu. Waravuze ngo umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ariko umuntu azotungwa n'ijambo rivuye mu kanwa kawe. Hari amajambo twagiye twizera Mana, ariyo yagiye adutunga Mana mu rugo rwacu, agafuni gahere, utuvuta tukanga guhera, n'amadeni y'inzu, tukagira amadeni y'inzu ariko bene mazu badukure mu mazu, bikananira ko badukura mu mazu kuko atari bo baduhaye icyo kibanza, ari Imana kiduhaye kubera imbaraga z'Imana. Nyene urupango akaza amera nk'intare, yahagarara imbere yanjye agaca acika nk'uruzi, kandi ndamuheraniye amezi menshi. Zo ni imbaraga zawe Mwami Yesu. Yesu wowe ni mwema, turagushima. Uri mwiza Yesu, uri mwiza Mwana. Ukira bugaca Yesu, uri mwiza. Twarabonye ineza yawe Yesu aya mezi yose Mwana. Turafise impamvu yo kuvuga kuri mwiza Yesu. Yesu uri mwiza Yesu, turagushima Yesu. Reka Mwami ndabivuge, uri mwiza. Reka mvuge ibyo wakoze, uri mwiza. Wankunze nabereye, uri mwiza. Waraje urampfira Yesu we, uri mwiza. Reka Mwami ndabivuge, uri mwiza. Reka mvuge ibyo wakoze Yesu we, uri mwiza. Wankunze nabereye, uri mwiza. Waraje urampfira Yesu we, uri mwiza. uri mwiza. Nimubwire arakumva. uri mwiza. Reka nabivuge, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza. uri mwiza. Nimubwire uri mwiza, uri mwiza. uri mwiza. uri mwiza Yesu. uri mwiza. Oh, uri reka mwiza. ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri uri mwiza, mwiza. we uri mwiza. uri mwiza. Ninde mwami awanye nawe Yesu, uri mwiza. mu rukundo no mu mbabazi, uri mwiza. yewe Yesu uragaheta, uri mwiza. reka nshinge intahe ndabivuge, uri mwiza. ninde mwami
awanye nawe Yesu we uri mwiza mu rukundo no mu mbabazi uri mwiza ewe Yesu uragaheta uri mwiza reka singinahe ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza we uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu we uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza barakubonye uri Yesu mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza reka ndabivuge reka ndabivuge uri mwiza reka ndabivuge Yesu reka reka ndabivuge uri mwiza Yesu reka reka ndabivuge uri mwiza Yesu reka ndabivuge uri mwiza Yesu reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza oh uri mwiza mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza reka ndabivuge mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri uri mwiza mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza nta numwe musa mu mikorere yawe Yesu uri mwiza Yesu urahambaye papa bakwiye gushima sinakwibagirwa ineza utugirira Yesu ubabarira ibyo twakiraniriwe iyo tunaniwe uduha ku mazi tugasindagira twegera uri umunota umwe gusa imbere yawe twawugereranya n'imyaka myinshi watubereye isabato nziza manu uri mwiza ibihe n'ibihe watubereye ubwisho bwiza uri mwiza ibihe n'ibihe sinakwibagirwa ibyiza utubwira Yesu we ubabarira ibyo twakiraniriwe iyo tunaniwe uduha ku mazi tugasindagira twegera uri umunota umwe gusa imbere yawe ntitwawugereranya n'imyaka myinshi watubereye
isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe watubereye ubwihisho bwiza manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza manuri oh mwiza manuri mwiza oh Yesu uri mwiza manuri mwiza ibihe n'ibihe tuvimba numva amahoro duva umutuzo numva umutuzo manuri mwiza manuri mwiza ibihe n'ibihe tuvimbaraga imbaraga kunesha kunesha manuri mwiza ibihe n'ibihe tuva amahoro amahoro umutuzo umutuzo manuri mwiza Yesu we ibihe n'ibihe tuvimbaraga imbaraga tuva kunesha kunesha manuri mwiza manuri mwiza manuri mwiza tuva amahoro umutuzo manuri mwiza manuri mwiza tuvimbaraga tuva kunesha manuri mwiza tuvimbaraga tuva kunesha manuri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza manuri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Tatu uri mwiza Tatu uri mwiza Yesu we Yesu uri mwiza Tatu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Manu uri mwiza Oh Manu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Manu uri mwiza ibihe Manu uri mwiza ibihe uri mwiza ibihe byose Yesu uri mwiza Yesu urabereye gushima Yesu ndagukunda Yesu Haleluya, haleluya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi abasaye mu byaguruke dufata umwanya wo gusenga. Wowe wamaze gushika ndagutumire ufate position
yerekana impamvu yagutumye uza muri kino kibanza. Ko bimeze kose ntabwo ushobora kurenguka imbere y'Imana ufuye kuza. Hari impamvu kanaka yatumye uza. Kandi impamvu ya mbere gutuma urenguka imbere y'Imana no kuza kuyisenga, no kuza kuyishima, no kuza kuyiha icyubahiro. Urafise amajambo menshi yuzuye umutima wawe ushobora kuyiganiriza nk'Imana yawe, bivanye n'ubuzima musanzwe mubana nayo, bivanye n'uburyo uyibona mu buzima bwawe. Nagomba ndagutumire ngo ubumbure akanwa ushimuke Mwami, umutazire, umushire hejuru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishimwe. Mana yanje, gitandara cyanje, nkomezi zanje, ivyizigiro vyanje. Ndagushimiye neza yawe, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe. Uro kwizegwa nzokwama ndakwizera. Ntutetereza, ntukoze isoni. Nta numwe yakwizeye wigeze umara amazi. Twamye tubona ubukuru bwawe, twamye tubona icyubahiro cyawe, cyane cyane tugushimira agakiza wahaye ubugingo bwacu. Turabo turi uyu munsi, bidukundira yuko turenguka imbere yawe kuko watwemeye. Bibiliya iravuga ngo kera nta bantu twari turimwo, ariko Mana waradufashe tumaze kukwizera. Uratwimura udukura mu mwiza, utwimurira mu muco w'umwana wawe ukunda cyane, kugira ngo turangwe n'urukundo, twitwe abantu bakundwa kaje, abantu bari ku gikundiro. Ndagushimiye yuko mu baninahajwe tuninahajwe hamwe nawe, mu bantu atasusi bafise ndagushimiye yuko turimwo, mu bantu bafise ivyizigiro vyejo ndagushimiye yuko turimwo. Ndagushimiye ko wadukuye mu kibanza kibi cyanyuma utwimurira mu kibanza ciza gisumba ibindi bibanza vyose. Kristo muri twebwe ivyizigiro vyo kubona ubwiza. Turagushimiye kuri uno mugoroba ko watusuye kandi kutugira neza. Ni opportunité idasanzwe kurenguka imbere yawe kugira ngo tugusenge, tugushime, tukuninahaze, tuguhe icyubahiro, tugushire hejuru. Gitandara canje, nkomezi zanje, vyizigiro vyanje, mahoro yanje, munezero wanje, ndagushima, ndaguha icyubahiro. Uro kwizegwa, uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye. Turagushimiye ko dushikanye kuri uno munsi ugira 30, kubwari no programme dufitaniye hamwe nawe, kubwari no rendezvous dufitaniye hamwe nawe. Wadutumiye ngo tugaruke ku isoko ryo kunagurwa. Ndagushimiye yuko Mana kuva dutangurana nawe uru rugendo urukurushirizaho kunagura ubugingo bwacu, urukurushirizaho Mana kutwiyegereza, urukurushirizaho Mana kudusanasana, urukurushirizaho Mana kutwambika imbaraga. Ndagushimiye ubugingo bwacu uri kuratransforma, ndagushimiye ubugingo bwacu uri kurahindura, ndagushimiye imitima ya benshi uri kurakorako. Ndagushima Mana abariko barafata ama decision muri uru rugendo Papa, atakindi bivuyemwo kubera banywanye nawe gusa. Nta warengutse imbere yawe Mana yasubiye inyuma uko yari, ariko ategerezwa guhinduka kuko uri Imana ihindura, uri Imana ihindura, uri Imana ihindura, uri Imana ihindura. Kandi ukwegereye wese ategerezwa guhinduka agasa nawe kugira ngo agendere mu nzira zawe. Icyubahiro cyose kibi cyawe. Turagushimiye bino bihe vyiza waduhaye Mana, biriko biratwubaka, biriko biratwegereza imbere yawe, biriko biradutahuza amabanga mashasha tugenda duhishirwa ku munsi ku munsi. Ugutahura kuvuye kuri wewe, ubwenge bwo gusobanukirwa ivyanditswe turiko tugenda duhishirwa Mana muri uru rugendo rw'ino minsi 40. Ndagushimiye, ndaguha icyubahiro. Uro kwizegwa Gitandara, ntabwo waduhamagariye ubusa. Ijambo ryaravuga ngo ntabwo wabwiye aba Yakobo ngo ni mu ndonderera ubusa. Ndabizi neza yuko umuntu wese ari muri kino kibanza yakurondeje n'umutima we wose, afise impera y'icyatumye akurondera, afise impera y'icyatumye akurondera, afise impera y'icyatumye akurondera. Nta numwe akurondera Mana akuronderera ubusa, nta numwe akuronderera ubusa. Turi hano kandi turabizi neza yuko hariho umugabane wacu kuri uno mugoroba.
kubw'ivyo turabizi neza yuko hategerezwa kubaho changement y'ingene twinjiye n'ingene tuza gusohoka. Hari impinduka itegereza kuba, turavyizera nico gituma turiko turavyatura. Hari impinduka itegereza kugaragara ku buzima bwacu, hariyo changement, hariyo mana domene y'ubuzima bwacu itegereza gukorwa kuri uno mugoroba, kuko twaje imbere y'Imana ishoboye vyose. Gitandara cacu nuhimbazwe, gitandara cacu nutazigwe. Urabereye gusengwa, urabereye gutazigwa, urabereye gushigwa hejuru Mwami. Umwe wese arafise amajambo yo kubwira bivanye n'ubuzima bwiwe. Umwe wese arafise ingene yagiye akubona muri uru rugendo. Icyubahiro cyose kibi cawe. Twaje muri kino kibanza kugira ngo duhuze umutima n'inama nk'ubwoko bwawe, nk'ishamvu ryawe. Abo hamamagaye kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe, twamamaze ubukuru bwawe, twamamaze icyubahiro, twamamaze inganji, twamamaze Mana. Kugira neza kwawe kugaragara ku bugingo bwacu ku munsi ku munsi. Ndagushimiye ku bw'akaro kajyo keza, usubire kandi kuntera iteka ryo gusubira kandi kuvuga izina ryawe, kugira ngo ndarishime, kugira ngo ndarishire hejuru, kugira ngo Mana ndarivuge izina rirenge yandi mazina yose mu buzima bwanje, izina ryandutiye vyose. Haleluya, haleluya. Cyubahiro cyose kibi cyawe kuri n'umugoroba. Turakwizeye turumva ubwiza bwawe, turakwizeye turumva ukubaho kwawe hagati muri twebwe, turakwizeye kuri hano, turakwizeye kuje mu muzingo w'igitabo uko ariko vyanditswe kuri wewe, uko ariko vyanditswe kuri wewe. Kandi abizi neza yuko ubutumwa bwiza ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Ubutumwa bwiza ari ubushobozi, ijambo ryawe ari ubushobozi buzanira uwagizeye wese agakiza. Ndagushimiye ko ari agakiza kawe kuri uno mugoroba, ndagushimiye ko ari ugutabaga kwawe kuri uno mugoroba, ndagushimiye ko Mana ari ukuremesha kwawe kuri uno mugoroba, ndagushimiye yuko Mana ari uguhembuka kwawe kuri uno mugoroba, ndagushimiye Mana ko wajuzane doze ikwiye umuntu wese yinjiye muri kino kibanza. Niwe Mana wenyene utuzi, kandi wenyene ushobora kudusesa, ugasesa imitima yacu, ukamenya ibiri mu mitima yacu, kugira ngo umenye tuvura. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishigwe hejuru, izina ryawe rishigwe hejuru gitandara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukwizegwa uzokwamura ukwizegwa, urokwizegwa uzokwamura ukwizegwa, urokwizegwa uzokwamura ukwizegwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Nidushime nguhoraho, kuko asumba ivyitwa Imana. Tumushime kuko ari umwizigirwa, ibihe bidashira. Nidushime, nidushime guhoraho, kuko asumba ivyitwa Imana. Nitumushime, nitumushime kuko ari umwizigirwa, ibihe bidashira. Nidushime, nidushime guhoraho, kuko asumba ivyitwa Imana. Nitumushime kuko ari umwizigirwa, ibihe bidashira. Yaremye izuba ngo rikaze umurango, inyenyeri n'ukwezi ngo
ijuru imbabazi zayo zama ibihe bidashira yaremye izuba ngo riganze umurango inyenyeri n'ukwezi ngo biganze mw'ijuru imbabazi zayo zama ibihe bidashira imbabazi zayo imbabazi zayo zama ibihe bidashira imbabazi imbabazi zayo zama ibihe bidashira oh yaremye izuba ngo riganze umurango inyenyeri n'ukwezi ngo biganze mw'ijuru imbabazi zayo zama ibihe bidashira imbabazi imbabazi zayo zama ibihe bidashira. Nagomba duhuze umutima n'inama dusengera umuvyeyi wacu ahari kuvuga ubutumwa mu gihugu ca Kongo. Shaka dufatanye tumusengere kugira ngo kirere cyo muri Kongo kimenye ko cagenderewe cyane cyane ab'Imana yamutumye ko ijambo Imana yamurungikanye rigire impact mu buzima bwawe rizana impinduka rizana changement mu buzima bwawe. Nagomba duhuze umutima n'inama tumusengere kugira ngo Imana imushoboze muri no minsi azomara ari hariya kugira ngo ijambo ry'Imana ritangwe kandi ritangwe mu bushobozi ritangwe rihekezwe n'ibitangaza no twumiza impamvu Imana yamurungitse hariya ayikore. Haleluya. Kaduhuze umutima n'inama dusenge. Data turaguhaye icyubahiro turagushima kuko uri Imana nziza uri Imana yo kwizegwa kandi uzokwamura kwizegwa. Kubw'ivyo turazanye umusavyi wawe Mana uyu munsi yafashe urugendo aja mu gihugu kibanyi aho atakindi kimujanye ari ubutari ubutumwa bwiza. Turasengera urugendo rwiwe twizera neza yuko ari urugendo rw'amahoro kandi ari urugendo rw'intsinzi. Kubw'ivyo Mana turakweretse abo wamutumye ko cyane cyane tukweretse imitima yabo kugira Mana ngo yitegurire kwakira icyo warungikanye umusavyi wawe. Turamusengeye Mana ngo umushoboze umwambike imbaraga na cyane cyane aho agiye mu kirere gishasha atari bwakoreremo. Turavuze mu kirere cya Kongo gikingugwe kuri we. Turavuze mu kirere cya Kongo kimwakire. Turavuze mu kirere cya Kongo cakira ubutumwa bwiza na cyane cyane Mana abo wamutumye ko papa. Turasenze Mana ngo ijambo ryawe Mana ribagereko kuko ijambo ryawe ngo ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera. Ndavuze Mana ngo ubwo bushobozi bushike Mana kuri abakongomani yagenze ku uyu munsi. Turasenze Mana ko turabizi neza ko nta kintu kimukorera ubusa nta gihamana kiba mu isi y'imwemu. Kubw'ivyo turazi impamvu ko turazi ko ari impamvu amurungitse muri kiya gihugu. Kubw'ivyo turahuje umutima n'inama nk'ishengero tumusengera Mana ngo umuzigamire muri kiya kibugwa muri kiya gihugu umwambike imbaraga umushoboze Mana amaberebere mashasha agiye gutanga. Turavuze Mana ngo ayatangana imbaraga ayatangana ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Twe twumva garuka dushingira intahe atubwira ivy'Imana yamukoresheje ashingira intahe bitangaza n'utwumiza ashingira Imana ibirenge cyane ivyo yibwira yuko yokora. Mana turagushima kuri kwizegwa kubw'ivyo tumushize mu biganza vyawe
ngo umushoboze umugire neza. Izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe rikomeze kugaragara ku bugingo bwiwe. Iyi minsi yose azoba hariya ukomeze kumutumirira abakizwa, abamenye izina ryawe, abarushirizaho kukumenya, abo yubaka, abasanasana Mana, abasanura kwira Mana ngo ugire ikibanza mu mitima yabo, ugire ikibanza mu bugingo bwabo. Abatari bwakumenye bakumenye, abari barakumenye bagasubira inyuma, basubire kandi barushirizeho kukumenya. Kwira Mana ngo ijambo ryawe rizana impinduka aho rigeze. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye umugoroba mwiza usuye kandi kudutera iteka ryo gusubira kandi guhurira muri kino kibanza. Tuje mu mutima wo gusenga, tuje mu mutima wo kumva icyo uganiriza imitima yacu. Turakwinginze rero ngo uganirize imitima yacu kuri uno mugoroba, uvugane natwe Mana, udushoboze kwakira n'ubugwaneza icyo wateguriye ubugingo bwacu kuri uno mugoroba, kandi ijambo ryose twumva ritubere nk'uko turyizera. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe rishimwe. Ndahezagiye ibyo abana bawe bagiye kugutangira, ndahezagiye ibigira cumi, ndahezagiye amashikanwa, ndahezagiye ubwoko bwose bw'icyo umwana wawe agiye kugutangira. Ndavuze Mana ngo kimugaruke ko kigwiriye, kandi ukwizera agikorana abe ko kwizera yakirana inyishu yiteze. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe rishimwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kadushikanira Imana mu Haleluya, haleluya. Shaka kumva haleluya abantu bizera by'ukuri. Haleluya. Umutima urabikunze ariko umubiri ntubishigikiye. Amen. Turabahaye ikaze mwese abavukanye muri Kristo mwatugendeye no munsi. Imana ibahezagirane hamwe natwe. Uno munsi wabera umunsi w'umugisha, uno munsi wabera umunsi wo kubona kugira neza kw'Imana, na cyane cyane kubera umunsi wo kubona cya kindi witeze. Amen. Haleluya. Kozi Imana turakwakiriye hagati yacu. Imana ibahezagirane hamwe natwe. Ego karibu cyane, mwagize neza kutugendera. Umunsi wabera umunsi w'umugisha hamwe natwe. Bless you. Haleluya. Nimba ari wundi muntu ntabonye cyangwa ntamenye, umukozi w'Imana gutera ikiganza tukamwakira, ariko muri rusange twese turabakozi b'Imana, bivana n'umwe wese na titre yahawe n'urugezo yahawe rwo gukorera Imana. Amen, amen. Ya tugende mu ijambo ry'Imana. Nivyo cyo nshimira iminsi 40 uko itera ihera niko abantu batera badende bukigo. Hari abakuru b'ibihugu baje no munsi tuvuge ko ari ambuteyaje yabafashe, kuko ejo yaradufashe tumara nk'ikintu cy'isaha yose turi mu nzira. Mwone baza kwinama ihero no munsi bashaka ko bafashwe n'abasubira inyuma. Haleluya, amen. Kadusangire ijambo ry'Imana. Tumabwiza ngo tumabwiza tuza kubasoma hanyuma. Kadusome muri Daniyeli igice ca 6 murongo w'10. Shaka gusoma ahantu igihe
Reverend yariko arigisha muri Imisi biriya maze imisi ariko aratwigisha ahantu niho hanteye kuronka message Imana yampaye ko tuganira uyu munsi kandi ndizera neza yuko iza kugufasha. Amen. Wamaze kuhadushirira. Murashobora kurikira muri Bibiliya zanyu, reka dusome handitswe ngo maze Daniyeli amenye kwico cyandiko cyasinywe ko ajiwe kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gufukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yarasanzwe abigenza. Amen. Ahantu niho numva nshaka guhera kugira ngo hamfashe gushika ku ijambo tuza gusangira uyu munsi. Igihe bariko barigisha iri jambo Imana yanganirije ikindi kintu mugabo cyubakiye muri uyu mutima nyene twari tumaze iminsi turiko turigako. Burya arige twigisha abana b'Imana tukabigisha kwizera Imana tukumva yuko tushaka kubibabwira bibinjiremo ku nguvu. Amen. Ukumva umenga dushaka yuko mwizera uko twebwe twumva twizera kandi vy'ukuri vyategerezwa kuba bimeze uko. Amen. Kuko ijambo ry'Imana tuba twaryumviye hamwe kandi tuba twaryakiriye hamwe kandi twizera Imana imwe. Ariko nasanze hari ikintu kimwe gihambaye cyane kidutandukanya mu kwizera. Amen. Ahantu burya nasanze umukristo wese canke umwana w'Imana wese azohura na defi canke yaramaze guhura na defi imutera kumenya Imana yizeye neza yariyo. Ntabwo ndagucira urubanza mugabo ndazi impamvu wamuza gusenga. Urafise uruhara rwa experience rw'Imana yawe umaze kubona mu buzima bwawe. Ubwa mbere uri kurahasoma mu gice cya 3 hatangura ikibazo mwene iki gishikira Shadrach, Meshach na Abednego, aho haza defi ibatuma bashobora guhemukira Imana yabo bizera. Amen. Daniyeli nta namwe bigeze bamuvuga ngaho, ntiyari bwashikirwe nk'uko twese tugenda dushikirwa umuntu wese bivanye n'ingene agendana n'Imana. Amen. Rero bigera kuri turu rero ya Daniyeli. Ikintu kimwe kwanza numva shaka kubwira ngaha kugira ngo ndakubwire neza yuko ukwizera kwanje no kwizera kwiwawe hari ikintu kibidefinisa canke hari ikintu kidutuma twumva yuko Imana dukwiye kuyizera cyane muri vyose na hose, canke bamwe muri twebwe bikabatera kumva yuko aha badafise inkomezi zo kuyizera, aha bashobora kuyizera. Hari abantu mbona ukwihenda bibwira ko bizera Imana kubera babona neza yuko ibintu defi bariko barahura nazo bishobora gukunda yuko bashobora kuzivamo Imana itarinze ku intervene. Hari abantu bazi ko ivyo ari ko kwizera. Ngo narabari dernier ndababwira nti ukaba mu vyo wizereye harimo limite yo kurimita Imana uko si ukwizera. Ukwizera gutegerezwa kuba kurimwo kutarimwo karimbi. Hari ikintu kinini wizere cyane kirengeye intervention yiwawe wokora. Icyo nije twita kwizera. Rabarenda bereka aho biva. Reka sinsubira inyuma kuri Shadrach, Meshach na Abednego mvuge kuri Daniyeli. None ndababaza ikintu kimwe entre nous et à voix basse. Mumwibaza yuko kugira Daniyeli yemere neza yuko bamuterera muri gurya gobo. Mumwibaza ko vyavuye kuki? Mwibaza ko ari ikintu kuri no mugoroba ndiko ndigisha cyoza cinjira mu buzima bw'iwawe. Oya, ni experience yari yaramaze kugirana n'Imana. Allo? Nagomba ndakubwire mwana w'Imana, ikizo gutuma wizera binini
mu Mana yuko ishobora kubikora, ni experience y'ivy'Imana imaze gukora mu buzima bwawe. Naho no kwigisha gute ntibikunda yuko wo kwizera ikintu kinini utarakibona Imana igikora mu buzima bwawe, biragoye. Ehera ndabereka ikintu kimwe barabiciye ko ugiye bariko barigisha. Daniel n'uyu mwami barabagenzi, barabakunzi. Umwami yaranamuririra kumva yuko bamutereye mu gobo, ariko Daniel yamaze kumenya amakuru ntiyaciye aca ngo muri ligne privé ngo ace mutera mfune ngo nonega mwami wanje ko torosanze dufitanye imigenderanire ngo none vy'ukuri urabizi yuko ndi umuhanuzi wawe akomeye, none vyagenze gute ko wasinye iki kintu utarinde kukibaza? Ntivyari bikeneye ko arinda kubaza kubera iki arafise uwundi bafitanye imigenderanire isumbi bafitanye n'uyu mwami. Nagomba nakubwira kugira ngo uhagarare imbere y'ibintu bikomeye utereza ko ufise urugendo rukomeye umaze kugendana n'Imana. Mu yandi majambo, iyo capacity ubona yiwawe yo kwizera ingana na experience y'ivyo umaze kwizerera. Nimba umaze kwizera binini nta kintu kimwe kinini gishobora kugutera ubwoba. Amen, amen. Ntiyafuye gusa kumva ngo okay ko bamaze kubisinya ndagiye mu cyumba cyanje. Bibiliya iravuga neza neza comportement yiwiwe ntiyigeze ihinduka, attitude yiwiwe ntiyigeze ihinduka, ntiyigeze. Hari umuntu ujya wumva kugiye ngo pastor nagomba mu dusengere cyakiri mwari mumaze iminsi mudusengera ciyongeranije, none ndababaza ikintu kimwe mwibaza ko ari gihava gihinduka. Ubu mwibaza neza yuko Imana iduhamagarira gusenga cyane kubera ibintu vyabaye binini? Oya, ahubwo Imana ikeneye ko dusenga normalement kugira turi dusanze dusenga naho vyabaye binini. Ndabera ikibazo dufise, ndabwira ikibazo dufise ni iki: Imana ni nini. Ijambo entre temps teme dushaka kuvugana kuri mugoroba ni teme ivuga ngo ndi Imana ishobora vyose. Ndi Imana ishobora vyose. Mwandi majambo double point El Shaddai. Niyo Mana numfasha kuganiza kuri mugoroba. Ehera bingorane tugira. Imana nini gose nishura kuidefinisa. Hama twebwe turi bato gose imbere yayo. Ikibazo tugira rero tukoma tubona neza yuko ibintu binini bidusugereje Imana nayo nyene itegereza kuza ari nini bihwanye na vya bintu dufise. Oya, Imana yo kubera ari nini twe tukaba bato, ni twebwe dukeneye ubukuru bw'Imana n'ubunini bw'Imana. Yoyo mu kwentervena kuri twebwe ikoresha ibintu bito kubera iki isanzwe ari nini. Hama kuri twebwe twitega binini kubera dusanzwe turi. Raba réponse y'Imana kuri Goliath kugira ikwereke neza yuko nahari nini ntikeneye gukora binini kugira ngo bigaragaze yuko ari Imana ishoboye. Kuko ari nini gitoyi cyayo kirashobora gusatisfeza ikintu cy'umwana w'umuntu. Fata rero ntarashaka kure nagomba ndagutumire Imana yawe wizera ni nini. Reka kwirimita mu karimbiki wawe kubera ubuto bwawe uce wibaza yuko nayo nyene kubera wewe uri muto uri petit uce wibaza yuko mu kwentervena kwayo haza byinshi. Oya, Imana uyu mwanya nyene ni Imana ishobora vyose. Mwende majambo mu Gifaransa rivuga ngo le Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant. Imana ishobora vyose. Imana nagomba kubwira kuri mugoroba Imana ni Imana ishobora vyose. Vyose muri domene zawe zose z'ubuzima ni Imana ishobora vyose. Nta bukuru bw'ikintu na kimwe mu buzima bwawe bwisumba ubukuru.
nta kintu na kimwe kinini mu buzima bwawe ari kinini kuri yo. Yoyo isumba vyose, ni nini gusumba izo bezo izisumbana kure. Mwende majambo, ntushire limite mu kuyizera. Ni nini cyane gusumba capacity kuri yumvira. Nta kintu na kimwe uri capable kwizera cyo inanira gukora mu buzima bwawe. Ndasubiyemo, uri capable kwizera cyo inanira mu buzima bwawe. Alo, Tanguriro 17 umurongo wa mbere. Aha niho hafatiye cyane cyane umutima w'ikintu ushaka kwigisha. Tanguriro 17 umurongo wa mbere. Handitswe ngo Aburamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera, aramubarira ati, ni jewe Mana ishobora vyose. Umviriza, ubwa mbere kwanza ntaraja handi hantu, mwumva impamvu yamubwiye uko. Imana, ndabera ikintu kimwe, Imana ntidufise kapasite yo kwisonda, kugira ngo tumenye ingene ingana, ntibishoboka. Kuko nivyo twiyumvira ivyo yaduhaye. Nico gituma ntangara abantu basenga ibigirwamana, ingene ikintu yaremye ari basubira kandi kagisenga. Ariko twebwe iya turemye ni parvena kutumenyesha ingene tuyimenyayo. Mwana w'Imana, shaka unkurikirane neza, kuko ndagufitiye message kandi iri deep kuri no mugoroba. Alo? Alo? Imana ihamagara Aburahamu. Rabiki kintu. Eka sinsimbe gato ngira aho naringeze. Papa Joe, kugira ngo ndabere kinyene Imana iri defini. Abaroma 10 umurongo cyambere umurongo wa 20 hansire ningoga kugira mvuge kugira ndabatawuza ikintu nshaka kuvuga. Abaroma gice cyambere umurongo wa 20. Aha tuhagaruka kuko bitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi. Umviriza, umva ndabasobanurira no murongo. Igisuma, urone igisuma cyitwa igisuma kuko cyakoze acte yo kwiba. Muranyumva? Umuntu umwita yuko agira neza kubera iki? Kubera yamaze kugukorera acte yo kugira neza, sivyo? Umuganga umwita umuganga kubera iki? Yagize acte yo kukuvura. Mu yandi majambo, mu bwenge bwacu ntidushobora kumenya Imana, ariko mu byo yakoze, mu byo dukorera ku munsi, mu yandi majambo, icyo Imana igukorera nicyo kikumenyesha Imana yawe yariyo. Munkurikirane, icyo Imana imaze kugukorera nicyo kigaragaza ubunini n'ubukuru bw'Imana yawe. Nicyo kintu navuga, aho imaze kugukorera ingene hangana n'ubunini bw'imaze gukorera, ukwibona uko nicyo gituma niryo zino yita. Kugira umuntu utazi atarakora acte ntushobora kumudefinisa. Ndabeshe? Umuntu utazi atakintu na kimwe arakora. Dufate igisuma kiricaye ngaha hagati yacu, nkakujya muhora mubona bafata igisuma cyaje gutera mu bandi bantu kuva ngo bamufashe ngaho inyuma ngo yeruko ari televiziyo kadavuye gusenga. Era bandabereke yicaye uku ntidushobora kumumenya, mugabo akoze acte ikimudefinisa. Kumbuyo naho yatwicayemo ni gisuma. Ni gisuma kubera iki? Kubera aheje kora iki? Aheje kwiba. Ni Imana rero, Imana yitwa Imana yatubwiye ngo kuko tugerageje kuraba kuva umunsi yarema ama acte yagira kora,
ivyo twasanze ku isi vyatumenyesheje ko ari Imana ishobora byose. Nta numwe arayibona, ariko ivyo ikora, ivyo imaze kudukorera, biramaze kutwigisha, biramaze kutwemeza, biranaduha n'ivyizigiro vy'ijambo ryose ryo kwizera abo tubwira yuko rikunda. Kubera iki? Turafise experience y'ivyo twabonye. Sinzi wewe, jewe ndayifise. Aburahamu rero kugira kuri we iba Imana yitwa El Shaddai, ubwa mbere yamukuye aho yari afise vyose, imukura mu muryango, imukura mu bintu vyo vyose n'abantu bose ba hafi, imutwara ari sengreto, ari wenyene n'umuntu wese yemeye kumukurikira, imutwara kugira ngo atangurane nayo bishasha apana vya bindi yarasanzwe wamo, ibindi kugira ngo Aburahamu azamenye Imana bivanye n'amakte yamukoreye. Sinzi iyo uzi ikikumenyesha, sinzi Imana yawe amakte akumenyesha yuko ari Imana ishobora vyose. Ariko je yiwanje ndizera yuko c'est le Dieu le tout puissant, atayindi Imana ishobora kuza imbere yayo. Nimba yise ko ari Imana ishobora vyose, nuko hariyo ibindi vyita Imana ariko bidashobora vyose. Mwene data, iri jambo ndari kuzane kuri umugora kugira ngo mpoperanirize hamwe amajambo tumaze imisukumva, ivyo wakiriye n'ivyo wizere. Nagomba nakubwire, Imana turiko turasenga kuri no mugoroba ni Imana iri capable y'ikintu cyose, nahawe ho kuyizera. Aleluya. Iramwimura, iramuzana. Nagomba ndababwire, nico kintu nama ndiko ndababwira, nta gitangaza na kimwe Imana ishobora kugukorera kidahava cy'impact ubuzima bwawe. Ntibishoboka, kuko ibitangaza byose vy'Imana bigenda bitransforma ubuzima bwacu, bikagenda bidutera kumenya Imana ku rundi rugezo. Ejo niriwe nkenye, ndabwira madame ni Jeri, nta mafaranga ya déplacement womfasha, ambwira ko atayafise. Ndicara inyuma y'iminota 30 nja mbona muri rimikashi yingiyemo ngo vous venez de déposer 200. Umva nari kurutira 200 mirakwiye, sinzi ayarenga ko ari nka 204 uko. Umuntu yayampezagije nace ndamubwira impamvu vyabaye, nace impamvu ndabishingiye intahe. Imana ni Imana ishobora vyose. Hama njamora muri rimikashi yingiyemo jere n'inkeneye ya déplacement. S'il vous plaît, nari nkeneye ya déplacement y'ingeneza ku rushengero, hakorokeramo Papa Jordi 200 000. Oh Jésus, tu es bon. 200 000. Muri Frank, uri oya mwebwe hari amafaranga aza ari normal, mugo uburyo yabonye bigakwemeza neza yuko Imana ari Imana ishobora. Mwene data, uno mugoroba nari kuba afise urushinge rurimo ADN, nari kugutera kugira ngo umenye neza yuko ako ka infini, ako kanu gatoyi kakuragije ishinga ntaho gahuriye n'ukuru n'ubunini bw'Imana twizeye. Niyafuye kubwira Aburahamu ngo ndi Imana ishoboye. Oyaye, Imana ntifa kuvuga, Imana iravuga. Kandi wonye irinzi kubwira ikintu, ikubwira ijambo, hari impamvu rikubwira, ntifa kukubwira. Muraza kumva, sindanasoma naho nategeye kunza kuvuga. Nja mbona korokeyemo, nabona abandi babandi bihenda. Deja ndazi icyo ndi sinoja simbira ngaho ngo naduke ku mafaranga ndayage, nk'ubu munyuma buca bayandihisha. Mbo sindi umuwaja ku buryo boca bayagurukana, abo muri limitere boca bayagurura. Umva umupartikiri yafise nimero rimikashi ari capable kuyajya, ashobora kuca yarotira akayatwara, mugabo ayazora yinjiramwo azoriya. Rero sinshaka kuja mu ideni rya long terme, fuma nemera ngo umara ubukene bwanje. Mwe ni muze economic ideni rya long terme ama intérêt rigifise mwe.
mbona ko hakorokeyemo ibihumbi amajana abiri. Hama ihera badabereke ari ikintu gitangaje. Musaza muri limikashi ari 200,000 après 3 chiffres ari au point. Rero Jenny naso kubaza umuntu wari limikashi eske muri limikashi haraba amapwe cyane kuko nagenda ndayitiranye na 204 francs. Eske haraba amapwe cyangwa nta mapwe yaba haraba virgule ndikawusha ngo ndavuga ni komeze ko c'est vraiment nta virgule irimo ndasubira kuraba amafaranga aragenda rutira mu nyuma ndabe yuko biri clair sanga vraiment ni 200,000. Haragera ku mugoroba arimwo ntarayakorako kuko navuga ni azorinda shika nejo arimwo kugira ndarindiriye umuntu antelefona ambwire ati twagomba tubabwire ko twihenze nico kintu nari niteze twagomba tubabwire ko twihenze musubire kandi mudusubize ayo mafaranga ntabwo ndayasubiza mu nyuma nza reba ndabereke ayo sina ntarana yarotirayo ngenda kuraba umuntu bisanzwe kugira duhave tujana gusenga arindira muri chambre mbona nzani envelope ya 200,000 nababwiye ko nari nkeneye amafaranga ngahe amafaranga ya déplacement niyo nari nkeneye amaze kuba ngahe Imana rero iraba sikufanya hata priere ngo baba Mungu niko mtumishi wako ya masengesho y'iterabwoba ngo urabona ko mpava nsiba gusenga kandi urabizi ko ndumukozi wawe rero nta déplacement fize oya buke kandi ushima ibintu binini biba atana effort ndende twagize kugira ngo itwereke neza ko ari Imana ishoboye vyose. Imana ishoboye vyose. ama envelope ya 200 ntanisha hari ikintu Imana iri kiranyigisha nimba ari gukonfirma iyi message irayikonfirma vima kuko ndayifize kuva hirya y'ejo iyi message mvuze aya mbere mu yandi majambo ngira yonjya ngira nayo nsigana na muri konti hama ndicara ndiyumvira igihe navuga ngo ndakeneye amafaranga yo kwideplasa bene data umva ndababwira ikintu cyako babwira mu cyumve neza murabona igihe navuga ko nkeneye amafaranga yo kwideplasa sinari mfise susi ndemereye cyane ku buryo no kuva ko mbabaye imbere y'Imana oya nari simple nari simple ngo sinari nzi ko ndindiriwe n'ibitangaza biremereye uko ndi simple ndumva yuko mfise amahoro numva yuko nta kintu kimwe kimbugije amahoro meme satayongira hama mu mwanya nyine ndi simple niho haje ibintu birenge ko ushobora kuba ndavyimvira mu mwanya ntarinda biteze uko vyumva kose sinshobora gufata 400,000 ngo ndayideplacement ku munsi umwe ni menshi harimo n'amabonisi yandi Imana yaciye yongeramo amen kugira ngo bigire iki kugira ngo binyereke neza yuko Imana iri capable y'ikintu cyose iragishoboye mwene data ntago marakubwire ngo nta kintu na kimwe Imana cyayinaniye ku buzima bwawe nta na kimwe cyayinaniye iracyari Imana ishoboye vyose cyari Imana ishoboye vyose aho nariko ndavuga ahantu acte yose Imana igukorera ni definisi Imana wizeri yariyo acte yose Papa Jordi ikintu cyose Imana igukorera nico kintu kigenda kidefinisa iki Imana iri mu buzima bwawe niyo hajya ahantu bavuga ngo ivyo naremye kera vyose nivyo bigaragaza ubukuru bwanje n'icondi amen subiza muri hajya kuri Aburahamu rero hajya kuri Aburahamu aramubwira ati ni jewe Mana ishobora vyose uhore ugendera imbere yanje kandi utungane gose reka ndasome muri Bible amplifiée mu gifaransa hari ijambo nakunze mu havuga ngo Abraham était âgé de 99 ans. Le Seigneur lui apparut et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche et vis. Umviriza ahantu. Marche et vis. Umviriza. Gendera imbere yanje kandi ubeho. Ubuzima bwose bwawubayeho.
ubeho imbere yanje devant moi et sois parfait, irréprochable, entier, complet. Loro ndakubaza ikibazo kimwe. Uramaze gusoma aho hantu kenshi imbere y'Imana ni hehe? Uramaze kukibaza ikibazo ni hehe? None ko yamubwiye Aburahamu ngo uhora ugendera imbere yanje, none imbere y'Imana Papa Jordi ni hehe? Uwomenya gute devant ma face? Ma face ni kuvuga ngaha, sivyo? None ndababaze entre nous aho hantu twohamenya gute? Imbere yayo twohamenya gute? Mwandi majambo ntibishoboka, sivyo? Mugabo birashoboka. Ndakubwira impamvu bishoboka. Nukugira Imana itubwire ngo tous les jours dans ta conscience menya neza yuko ndi hafi yawe. Ahantu ustegerezwa guhagarara ni imbere yanje. Shira muri conscience yawe yuko Aline sizokubwira mbakure yawe. Toujours ndi Imana ndi hafi yawe. Kandi ahantu hose uzohagarara mu kwizera ni imbere yanje. Eraba izi condition Imana yabwiye Aburahamu ngo uhora ugendera imbere yanje kandi utungane gose. C'est pas condition, c'est pas ntabwo zari ni Imana ashize kumubwira ngo kuko jewe nduku, kuko ndi Imana ishoboye vyose, kugira ngo tujane wote musanzwe ibi ndakubariye vyo kuba ugendera imbere yanje kandi ni conformité yiwawe kuri jewe. Ni wewe kugira ngo bikunde ko tujana wewe utegeza kwikonforma ukomeze. Mwende majambo ikidefinise ko njana nawe nuko wewe umeruko imbere yanje, nuko muri conscience yawe mu bwenge bwawe umenya toujours yuko ndi hafi yawe. Allo, amen, amen. Ubu umuntu ari irreprochable, ntiyagirira ikintu na kimwe gishobora gutuma iryo zina ry'iwanje Imana ishobora vyose rikubera intambamyi. Allo, kandi Imana ikubwiye ngo utungane gose ihereye mu kuyizera. Ibi vyose yabimubwiye bivanye n'izina yamubariye yuko ari Imana ishoboye vyose. Era bandabereke kugira Imana rebwira Aburahamu ko ari Imana ishoboye vyose. Deja Imana yari conscient nahavuye n'ivyo yasize, yuko agiye gutangurana nayo urugendo rushasha atawundi muntu yari bwagira experience nk'iyo. Iyi Imana rero ikubwira ngo ni Imana ishoboye vyose. Jise kubwira ngo Papa Jordi je ndi Imana nini kandi Imana ishoboye vyose. Mu kintu cyose unkeneyemwo, ahantu hose unshaka ndashoboye aho hantu. Ukeneye ko ndagutabara financièrement, ndi Imana ndi disponible na finance. Umva nshoboye vyose. Unkeneye ko ndakuvura, ndi Imana nduzuye hose. Nta kintu na kimwe wonkeneramo muri dobe. Yashyize kubwira Aburahamu ndi vyose muri vyose kuri wewe. Nta kintu na kimwe uzofa ukeneye mu buzima bwawe cotuma kibura imbere yanje, kuko ndi Imana ishoboye vyose. Nuso kugera ugira manke ni mu buzima bwawe, kuko manke yose wogira itora inyishu muri jewe. Ikintu cyose wobura solution yacu muri jewe solution. Kubera iki? Je suis le Dieu tout puissant. Ntawe wogeza kwiyumvira, ntawe wogeza kwizera hobura inyishu yayo muri jewe, kuko jewe ndi Imana ishoboye vyose. Umwana wawe wagwaye umusi uzofuka mukansenga, muri jewe harimo gukira, kuko ndafise disponibilité yo gukiza umuntu, kuko ndi Imana ishoboye vyose. Abanyefeso 3:20 havuga ngo kuko Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira, nkuko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Tugende bukebuke twiyumvire kuri iyi passage. Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Kubera iki? Kubera iki capable gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba? Nagomba nakubwira ni cyaki nakubarira, nishobora gukorera ibintu biri muri infinite yiwawe mu buto bwawe, iterezo gukora ikintu gihwanye n'ubunini bwayo.
alo hejuru y'ibyo umutwaro ufise, hejuru yo mutwaro nimba uri gusaba Imana inzu imwe, Imana iri capable wayisavye imwe kuguha 10 irabishoboye, kandi apana ngo vyatwaye umwanya, mu mwanya mutoyi, apana ujya mwanya wiwawe ubuto bwawe wo kudashobora kwawe, oya muri yo, kuko ari Imana ishoboye vyose. Nshobora gukora ibirengeye cyane, ibiragije ishinga umwana wanje, muri we arazi neza ko uyu mutwaro ariko arambwira ari wowe musatisfiza, mugo kuko jewe ndi Imana ishoboye vyose, ndi capable gukora kumuha inyishu y'uno munsi no kumubikira iyindi nyishu y'ejo. Kubera iki? Ndi Imana ishoboye, ndashobora kumuha icyo afungura, nkongera kandi ngenda no mu kigiga ciwe nkuzuza. Kubera iki? Ndi Imana ishobora vyose. Ndifuza ko wizera Imana ku rundi rugero kuri umugoroba. Imana irarengeye cyane limite yo kwizera kwiwawe. Imana iri hejuru cyane y'ivyo wowe wibwira, ivyo wowe aho ugarukiriza, iri hejuru cyane yaho. Nta kintu na kimwe kinini ushobora kwiyumvira gishobora kwirengera. Nta na kimwe, nta na kimwe, nta na kimwe, nta na kimwe. Benshi bazokubwira ngo nagomba ndabwira ikintu kimwe, hari abantu bagira mu buto bwanje bwo gukura bw'agakiza naragira ibibazo, je bikambera ibibazo kumva yuko ikintu ndiko ndasaba abantu bacumvise ko boca bambwira ati vy'ukuri nawe nturi normal. Mwese mwarigeze kugira iyo pense uri kurasaba Imana. Mu bisanzwe umwana w'umuntu ntushobora kumubuza kuvuga, ntibikunda. Kandi umwana w'umuntu avuga ikintu uko ashatse, naho kiba kitari cyo avuga icyo ashatse. Ngenda bakarorero, umuntu agenda n'amaguru azi yuko umuntu agenda kwikinga yishima. Hamwe umuntu agenda kwikinga nawe azi yuko ugenda ku moto yishima. Hera ntube rero ugendera mu modoka, abandi bagenda n'amaguru bazi neza yuko wewe wishima. Kandi ntushobora kubibakuramo, wogera n'akantu gatoyi ko nk'umwe akarorero ugasanga wazubaye ushize ku mugongo aje ngo ngango washize ku mugongo kubera ufise imodoka. Mwende majambo ntushobora kubihindura, guma nivyo wizeye. Ndafise umuntu mama wiwe ruguru yaramuguriye ikandambiri, abandi bantu babakecuru ruguru bagenda miguru wazi, mugabo wiwe izi kandambiri sazuza umoje, mugabo abandi bakwirecuru bose baruguru barakoze inama barambwira ngo ujya ntidukeneye ko gasubira kandi ku mugenzi wacu kuko asigaye yishima kubera kandambiri. Ntuzobuza umwana w'umuntu kwinterpreta ibintu kwaje. S'il vous plaît, kura mu vyimviro wizera Imana yawe, ubindi bireke. Ntuzugire limite yo kugira ikintu usaba Imana yawe, kuko Imana yawe irashoboye. Kandi nikeneye yuko uraba abantu imbere y'uko yibwira ngo basha nibayibona ngo ndasaba ibintu bava bibaza iki, ivyo bibaza nawe utosaba bazobandanya bavyibaza. Umwana w'umuntu muramaze kuraba nk'ikinyamakuru cya Public ikintu cyane cyane je mpora ndaba nko kuri liste équipe nationale ba Public yanshasha, ntihabura mu commentaire négatif, nibibura. Ntushobora kubuza umuntu kuvuga ibintu ashaka, mugabo urashobora kwanka yuko ivyo avuga vya affect ubuzima bwawe. Era bandabereke Vianney, ibintu dusaba Imana, ibintu dusaba Imana, hari igihe dusaba Imana tukibaza neza ko ivyo turasaba Imana biri mu kigiga cyacu. Era bandabereke havuga ngo abi Filipi 4:19 havuga ngo kandi Imana yanje ishobora kubamara ubukene bwanyu nkuko itunga ryawe riri ryawe, nkuko itunga ryawe riri, nkuko itunga ryande. Okay, mu Gifaransa bakoresha ijambo richesse. Nenda babaze richesse, bavuze ngo richesse y'umuntu babashize kupresiza amafaranga gusa, babasha kupresiza amafaranga gusa. Richesse c'est tout. Inzahaba afise, imiduga afise, amazu afise,
ibibanza afise, amahoteli afise, ivyo vyose nivyo vyitwa richesse. Rero niba bashobora kuvuga ngo Imana ishobora kubamara ubukene bwanyu bwose nkuko richesse yayo iri, mwene manje mubisobanura neza yuko nta kintu na kimwe wowe ukeneye kitari muri richesse yayo. Nta na kimwe. Reka kwishingira karimbi Imana itashinze. Mu cyitwa richesse Imana itunze ifisemwo ivyo ukeneye byose kubwa runo rugendo bivanye n'ingene wizera. Namandiko ndababwira umuntu wese azofungura ivy'Imana bivanye n'ingene ikiganza cyo cyo kwizera kingana. Hari uwo uwizera ukaja mu mugenzi wawe ngo ekara we gabanya, oya nitungana, nimufise ikiganza gitoyo urimenya, je mfise kinini. Kandi umuntu wese afungura bivanye n'ingene angana. Imana nizo tumara ubukene bivanye n'itunga ryacu ko riri, oya n'itunga ryayo. Imana irafise itunga, Imana iri riche, nta kintu na kimwe wokenera idatunze kugira ngo ubeho. Nta kintu na kimwe wokenera muri uru rugendo rw'ubuzima cobura mu itunga ryayo, nta na kimwe. S'il vous plaît, niba wari washinze akarimbi gakureho, shingura, rondera ahandi hantu gashinga. Haleluya. Imana yaduhamagaye ni Imana ishoboye vyose. Ivyo umaze kumva muri iminsi 40 ni igiki wafashe cyo kwizera? Kuko uramaze kumva amajambo menshi, wafashe iki? Kuko urafise ikintu uri kurasengera muri no minsi. Hejuru y'ivyo Imana iri kirakubwira, irashobora kukubwira ibiza binywana n'ivyo uri kurasengera, cyangwa irakubwira n'ibindi utereza guhindura mu buzima bwawe. Ariko nagomba ndakubaza kubijenye n'ivyo wizereye ku Imana gukorera, umaze kwakira iki? Simvuze ngo kwakira mu byo mubiri, capacity yo kwizera kwawe ingana gute? Kuko kwakira ntabwo ari kwakira amaboko, oya kwakira kwa vrai no kwakira mu kwizera. Kuko niba mara kwakira mu kwizera uzoba ufise, ngo mu mwanya utarakira mu kwizera nta na kimwe uraro. Allo, mwana w'Imana, domene yose yawe y'ubuzima Imana yifise mu kigega. Nta kwe nimwe y'ubuzima bwawe Imana idafise. Naha wo kwizera ku buryo ugira ubushizi bw'amanga kugira nababariye ngo kubona Daniel bamubwira neza yuko bahava mutamugobogwe, ntanajugumire, ntanahinduke. Yari yaramaze kumva, yari yaramaze kunywana n'Imana, yarazinye n'Imana yishoboye. We ugoba gw'intambwe, hari ibintu musoma muri Bibiliya mu mukibazo ko ari ibintu bibi. Je niyumvira iki kintu, okay, Bibiliya ivuga ngo abamarayika baje bazugara iminwa, siko? Inzara nazo kubw'intambwe ni n'ugwara gwayo, ugwara gwayo urashobora kukwica. Intambwe irashobora kukubita ikofi kagwa mu kanyosha. Mushaka ndababwira intambwe ngene imeze, mushaka ndabadefinise kugira mwumve uburemere bw'icyo niko ndavuga. Intambwe itontomye awi kilometre urayumva, awi kilometre mu yandi majambo, awi kilometre nko kuva ngaha na hehe gabasha cyarama ni kure gose. Mugabo awi kilometre ugerageze kwestima, awi kilometre kuri kugira ngo urayumva. Kandi rero ingene uyumva mama nice, nuyumva mu kajwi gatoyi, uyumva nko kumenga muri icaranye. Cyo gituma wumva abantu bamwe bakuye ngo ashitse imbere y'intambwe hari abaca bapfa imbere kwibajya. Intambwe ya nyuma mu biro ipima 300 kilo, ntoyi ibiri muri 250 kilo, wibaza kwingana gute? Kujya kunisimbira ku muntu, hari abantu bibaza ko intambwe ni inka, si inka mon frère. Intambwe ifata bifre mu ishamba ikayininga ikayikubita hasi, wowe wibaza ko ifise inkomezi zingana gute? Cyawimvira rero icyo nako ndavuga, inkomezi ifise iyi parti yo ngaha, urabona ngaha aha Bibiliya tubwiye ngo umarayika wayo ngo yaje ngo azugara iminwa, none inzara nazo barazugaye. Oya sivyo, nagomba ndakubwire ngo
Daniel confiance yari afitiye Imana ishingiye mu kwizera. Yarazi neza yuko naho nogwa imbere y'intambwe, Imana yanje ni Imana ishobora vyose. Nta kintu kimwe gishobora kwinanira, nta na kimwe. Mwene data, naho wogira ikibazo mwijoro ata wundi wohamagara, amatara yacise, telefone yazimye, fuka musenge. Imana ni Imana ishobora vyose mu mwanya wose, kuko yakubwiye ngo ugendere imbere yanje, imbere yayo na hantu wose ufise conscience yuko ihari. Kuko ugaragaje kuharondera imbere yayo mu buryo bw'umubiri ntawe uzofutoye. Ni wewe wizera yuko uri imbere yayo gusa, aho ugeze hose ukizera neza yuko ihari. C'est tout. Amen. Amen. Umva shaka kukubwira ndanaguhebuza no ku munota wa nyuma wa undi uba bakubwiye ngo iki kitabaye muri uno mwanya karabaye. Hariho Imana. Hariho Imana ishobora vyose. Ndasubiyemo. Peu importe limite bigezeko. Peu importe situation hayigeze. Peu importe ubunini bw'icyo wizereye, hariho Imana ishobora vyose. Hariho Imana ishobora vyose. Aho atamwana w'umuntu n'umwe wohamagara, yaba umugabo wawe hahandi uvuga ngo mes ressources sont épuisées. Aho ivyo nategerezwa gukoresha vyose, inkomezi ziwanje zose zaheze, aho hariho Imana ishobora vyose. Nagomba nakubwire aha pastor garatubira imbere y'umwami. No nako ndasoma amakuru ya Imana none ndakubwira Imana irateye ubwoba, Imana irakomeye. Imana nasinibuka mu bisanzwe hari abantu babiri muri Bibiliya abo ngerageza kwita abana ba Satani directement, bahuye n'ibibazo ushobora kubimvira ingene umwana w'umuntu ashobora guhura n'ibibazo. Uwa mbere namani ko ndakunda kuvuga Hamani ingene yamaramaye mu mwanya muto ivyo yari yibwiye yuko byava biba, ingene Imana yamweretse neza yuko ishobora guhindura situation mwijoro. We wari uzi kuje gutora réponse ukaza gutora ikibazo. Ni nka kujya rero ushobora kuba wibwiye kugira utora ikibazo, Imana ikaguha réponse. Uwundi wa kabiri très phénoménal. Uyu mwami yivye ibikoresho vy'Imana ahubwo aranarinda. Kwiba wibereshaza, kwiba kugenda mu ngoro y'Imana, kwiba Imana. Bibiliya ivuga ngo iyo passage ni bayironka mu Gifaransa baze kuyinshiriramwo, ndashobora no kuyisoma mu Kirundi bikenewe. Bibiliya ivuga ngo igihe rikaragira ubujinga bwiwe bwose rikaranywa, arumva yuko vraiment bigira bibe ibindi bintu, ariyemera akanyarigabo k'umwami karavyuka, vuga ati ndi umwami. Nta we yarazi ko ari washowe vyose. Munkurikirane Berushaza mu bwenge bwiwe yarazi neze ko atawundi atakindi kintu cyo kiri puissant kumusumba, niko we yarazi. Mugabo hari Imana ishowe kandi ntiyaje bye binababarira mu bintu binini ntiza ari nini. Oya ikurungikira ka message gato igusa. Papa Jordi Imana ashobora kukurungira muri voyere 26 akakurungira yonyene ikagutunga. Wewe wibwira ngo ndakeneye gushika kuri Z, sivyo bikenewe. Imana ashobora kurungira bigahera. Berushaza yamurungi igikonjo cyonyene. Hajya hano bavuga ngo abonye igikondo ngo haciyemera gute? Muze kundena. Umurongo ukurikira ngaho uvuga gute? Umviriza konzi umurongo. Umviriza soma jya hejuru nkirami. Sinzi couleur yahindutse mu yariyo. Sinzi couleur kuko yari umuntu. Sivyo? Ngo amaze kubona igikonjo cy'Imana, igikonjo cyandi cy'Imana yarungitse. Birivuga ngo yaciye ahinduka couleur. Mwandi majambo ahuye n'ubushobozi atari bwabone bubaho. Arahinduka couleur. Nimba yarafise inzobe kujya kwa Diane, ahinduka undi muntu tutazi. Couleur kwanza irahinduka.
Bibiliya nayo ikirundi, Bibiliya ikirundi iravuga ngo amafyigo yiwe. Imana yaramugendeye puissama ku buryo ingingo ziwe zose zajugumiye. Arabura inge position yo kwicarira atakara. Uravyumva? Inkomezi zo kwicara ziragenda. Araba paralize kandi ahagaze. Kweli hari Imana ishobora gukora ivyo birenze ivyo wowe wibwira. Nagomba nakubwira mwene data nta citwa ikibazo kirenze Imana. Ntaco. Kandi Imana ishize gukosora, irakosora. Woshira mu Kirundi hajyana ndasome. Kuko ndahasomye harampezagira. Maze mu nyonga h'umwami harahinduka. Ikirundi nacyo kiri pauvre. Harahinduka. Ivyimviro vyiwe bimuhagarika umutima. Ingingo. Hari imitsi imwe yagiye icikagurika. Urabona? Hari imitsi yacicika. Kubera iki abonye igikonjo candika gusa. Ntiyaje, Imana ntabwo yaje. Kugira ngo Imana imwerekere ko je suis le Dieu. Nta wundi ashobora. Nushobora kubaho kwibi bikombe vyanje. Uje mu ngoro yanje, ufata ivy'iwanje ubisuzuguze. Ikintu cyo kinyitirirwa je ni kera. Nushobora kukira n'ivy'iwanje. Ahamagarande iyo umva umwami yarabaye paralize biranka basaba ko barunda gutuma ko Daniel. Bamwe ngo hari umuntu kuva kuri so yamye ariko arasobanura ivy'Imana yerekana. Akarabisobanura. Daniel ajya aramubwira ati wewe urarinda. Ni wewe muntu wa mbere ku isi y'ivy'Imana. Kandi Imana batayiba. Ni gute ushobora kubahuka ugafata ibintu vyo mu ngoro yayo ukaza ukabisangira n'abantu ba. Urarinda birushaza urarinda. Suite ni histoire. Kugira Imana imwereke iki? Kugira Imana imwereke neza yuko nta wundi yari très puissant nkayo. Nako rero muri mukuru n'umugoro wa mwana w'Imana. Kura karimbi mu byo wizereye. Kura karimbi mu byo wibwira. Hahandi hanyuma wananiwe hariho Imana ishobora vyose. Nyumviriza ndakubwire sinzi extremité nogerageza kukubwira. Yingene ibintu bita umviriza sinzi extremité mu buryo bw'umubiri ya impossibilité. Sinzi extremité no developer. Sinzi extremité ni mu buzima bwawe yaho wibwira yuko bitakunda. Aho bidakunda hariho Imana ishobora vyose. Iyo twita El Shaddai. Kandi ashima Imana yuko si Aburahamu yayise El Shaddai, niyo yivuze. Ni jewe. Umviriza nkuko ije kumubwira ati umviriza Aburahamu ntuzugire ikibazo na kimwe ndahari. C'est moi. Hari abantu igifaransa kigora ndabafasha ikintu kimwe. Hari ibintu bita article défini, article indéfini. Article indéfini ni ikintu umuntu avuga mugabo atazi ko kibaho. Ndashobora kuvuga ngo un chien. Mvuze imbwa mugabo ntuzi yo navuze. Ngo mvuze le chien. Le chien ni imbwa mvuze nzi. Navyumva? Kweri igifaransa gifise igitsina kwijambo ryose usanga bigoye. Aha rero kugira ngo yidondore yivuye ngo c'est moi. Nukubera izi neze ko Aburahamu aho yajava hari ibindi vyinshi yagera abona vyitwa Imana. Hariyo vyinshi yagera abona se wiwe kuko se wiwe Bibiliya avuga neze ko yari umuhinga niwe yagurisha ibigirwamana. Umva yarakora Imana. Imana imuhamagaye Aburahamu aramubwira ati Aburahamu warabonye nyinshi zitwa Imana. Ngora ngo marakubwire c'est moi. Jenda guhagurukije. Jenda kubwiye ngo uve iwanyu atakintu kimufise. Ni jewe ndaguhamagaye, ni jewe Mana ishobora vyose. Nta extremité nimwe y'ubuzima bwawe izogira ikibazo turi kumwe nawe. Kuva mpereye mu nda yiwawe uzovyara. Ushima ko ndi Imana ishoboye vyose. Uzovyara abana bangane n'umusenyi wo kukega kubera iki? Ndi Imana ishobora vyose. Uno mugoro ndifuza mwana w'Imana. Tahani wawe mu kwizera kwawe Imana yawe yuko ari Imana ishobora vyose. Peu importe karimbi bagushingiye. Peu importe ivyo ubona bitarakunda mu buzima bwawe. Hariho Imana ishoboye. 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 Kandi iyo Mana
irafise ubutunzi ku buryo ishobora kukumara ubukene bwawe bwose. Iratunze, irafise richesse ku buryo iri capable kugusatisfeza muri domaine zose woza kuyironderako. Ukeneye gutwenga, irafise umunezero yoguha ugatwenga atamwana Imana ifise tu muri richesse yayo, harimo tu. Nta kintu na kimwe wosaba nk'umwana w'umuntu itagira. Nawe wibwira Mana ngo ndakeneye ishakoshi, biriyo. Umviriza, detaye ntoyi gusha kuri nini iriyo. Nta kintu na kimwe wokwibwira ukeneye muri besoin ziwawe zikuremereye idafise. Nico ngomba kukubira kuri umugoroba, nta karimbi na kamwe idashobora gukuraho, kuko ari Imana ishobora vyose. Amen. Shaka kuvyaguruka. Mwene data, ibintu bimaze igihe kirekire Imana ivyishyuza akantu gatoyi cyane 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 cyane. Ibintu bikuremereye binini, nagomba nakubwire ngo solution yabyo irashobora kuba ari umwanya muto bigahinduka. Ndiko ndavuga ikintu gitoyi cyangwa kubwira yuko no muri espace y'umwanya mutoyi ibintu mazemo imyaka birashobora guhinduka mu mwanya muto cyane. Mu bintu Goliath yari yiteze, ntiyari yiteze yuko yoza kugwana n'umusore w'umwana. Ntavyo yari yiteze. Kugira Imana imwereke neza yuko naho wabujije amahoro abantu banje kumara iminsi 40, nagomba ndakubwire yuko uri muto cyane kuri je. Cyane. Twabaye bato kugira ngo Imana ibe nini mu buzima bwacu. Twabaye bato kugira ngo twizere binini vy'Imana yacu ifise. Twizere binini vy'Imana yacu ifise. Kandi gutumire dufata umwanya wo gusenga. Ntubure kwizerera icyo wizereye. Ntubure kwatura icyo, ntihagire ikintu kimwe kikubuza kwatura icyo witeze. Ntihagire ikintu kimwe kigushingira karimbi. Nakomara kubwire kuri no mugoroba, impossible n'existe pas. Kuri no mugoroba nta umviriza, hanagura ijambo rikubwira ngo ntibishoboka, rihanagure kuri no mugoroba. Umviriza ndakubwire, nimba udashobora kwemera mbwira ati nari guhanagurire. Ntibishoboka, ntibikunda imbere y'Imana. Nta limite nimwe ushobora kwibwira Imana idashobora gukuraho. Ese urizera ko Imana yawe ishobora vyose? Ayandi mazina yose bagire barayita aza yinjira muri iryo zina, kuko umwana w'umuntu wese yagera yita izina bivanye n'ivyo yamukoreye muri bwa bumana bwayo bwo gushobora vyose. Imana ni Imana ishobora vyose. Haleluya. Ndagushimiye gitandara cyanje, ndagushimiye Mana yanje, Mana yanje ndagushimiye. Ndaguhaye icyubahiro. Wasuye kandi kuduza ukwizera kwanje. Ndizera yuko Imana ishobora vyose. Mana, nta kintu na kimwe cyo kunanira. Nta kintu na kimwe utoshobora gukora mu mwana wawe wese ari hano. Nta kintu na kimwe kidashoboka. Nta nyishu nimwe wobura kwishura. Nta cyumwana wawe yo gusaba udafise. Kuko uri Imana ishobora vyose. Uri Imana ishobora vyose. Uri Imana ishobora vyose. Uri Imana ishobora vyose. Kandi isi n'ibiyuzuye ni ivyawe. Mana, nta kintu na kimwe kitari cyawe. Nta kintu na kimwe kitari cyawe. Kandi inyishu yanje ntabwo iri kure. Ntabwo iri kure. Ntabwo iri kure. Ivyo amaso y'abana abereka, agerageza kubereka. Mana, kuri no mugoroba
turongowe n'ivyo twizereye, ntiturongowe n'ivyo tubonesha amaso. Kuko ijambo ryera tumira yuko ivyo tubonesha amaso ntibizokwamaho, yaba ivyo tubonesha mu bibi yaba vyiza ntibizokwamaho. Mana ijambo riba ryamaze no kubitubwira ntibizokwamaho, ariko ivyo twizera nivyo vyamaho. Mu yandi majambo, ivyo tubonesha amaso naho twogerageza kubishira ku mutima yuko bizotugora ntibizokwamaho, naho tutovyizera ngo Imana niyo bishobora, ijambo ryera amaze kubicura urubanza ntibizokwamaho, ariko ivyo twizera nivyo vyamaho. Kuko ibirongorwa n'amaso biba ari vy'akanya gato, ariko ivyo twizereye ari vy'ibihe bidashira. Natwe ngo dufise umutima wizera ubonerwa mu vyanditswe, Mana turizera yuko atakintu na kimwe cyo kunanira. Niyo mpamvu Aburahamu kugusubiza kandi Isaka bitamugoye, kuko yarazi neza yuko amuguhaye ushobora kumuremera ba Isaka bashika 10 mu mwanya umwe. Uri Imana ishoboye vyose. Mwene data, wa mupapa wa mama muri hano, wa musore wa nkumi, Imana ni Imana ishobora vyose. Nta karimbigira kandi nta ciza woyisaba itagufitiye. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, 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 le Dieu tout-puissant. Kayande zobe shantele, mende zobe shakantare, rebo shanta ya mendo zobe, ramando zobe kaya levo, meya levo sata ya levo, o zaya levo. Akarimbi k'umwana w'umuntu kagarukira. Uri Imana irengeye cyane. Wow! Uri Imana iri kure cyane. Oh, uri Imana irenze. Uri Imana itagazwa n'imyanya n'ibihe. Uri Imana ishobora kuzana kahise ukakazana muri fitire, ukakimura ukakazana ivyarenganya umwana w'umuntu akongera kandi akavyisangamwo. Uri Imana ishobora vyose. Hallelujah. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, mendezobe shate, rebo sakayande zome, mandezobe shandere, rebo santaya levosaya, obe sakaya levosaya. Ijambo ryawe ntiryaziriye ubusa, ijambo ryawe ntiryaziriye ubusa. Uri Imana ishobora vyose. Oh, uri Imana ishobora vyose. 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 Woo! Uranezereje umutima wanje kuri uno mugoroba. Mana ndagusuye kandi kuko yosaya vesonde rebo shakaya levo mende zobe daya levo. À tout moment tout est possible. À tout moment tout est possible. Vyose birashoboka, kirashoboka, birakunda. Osale vosane, birashoboka. Uri capable kumpa ivy'icyubahiro vyiza birengeye cyane ivyo ndiko ndasaba, birengeye cyane amasengesho yanje, birengeye cyane ivyo ndiko ndatura. Uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye, uri Imana yokaya levo sane. Zaya levo santa ya levo. Uri Imana ishoboye vyose. Uri Imana ishoboye vyose. Wewe uri Imana ishobora vyose. Wewe uri Imana ishobora vyose. Niyo mpamvu wiyemera ugahamagara ivyo kwiherezo ukabivuga hakiri mu ntango, kubera ubizi neza yuko uko bimeze kose uzobikora, kuko urabishoboye. Uri Imana ibishoboye, uri Imana iduha ivyizigiro mu ntango, kubera ubizi neza yuko udahemuka, udatetereza, utananigwa. Uri Imana ihambaye. Jehova kayalebo sane
bekayale santa yalevo. Nta numwe ndigera mbona yiyemera nkuko wewe wiyemera. Oh, salevo. Aho ubwira umuntu akira uruyoya ukamubwira yuko azoba umuntu akomeye. Ndagushima amasezerano waduhaye uzoyasozera. Wewe watanguje igikorwa cyiza muri twebwe, uri wo kwizegwa. Wewe watanguje igikorwa cyiza muri twebwe, uri wo kwizegwa. Turakwizeye. Nta marira utohoza, nta kigandaro utozana mu munezero, nta umwana wawe yakubitise, nta soni utozana mu icyubahiro. Besaka yalevo mentale. Uri Imana iteturura, uri Imana inezereza, kandi uri Imana uri umuhinga mu kunezereza. Nta wundi anezereza nkawe. Tu es le Père par excellence. Uri data yosa yalevo sale. Tu es le Père par excellence. Nta wundi mu papa ahwanye nawe mu bitwa ba data. Uri umudata wa mbere, abandi bose bakwigirako. Ni wowe wenyine ushobora. Saka yarevo. Wabwiye abana b'abantu nababwira ngo none ko mwebwe muzi guha abana abantu ibintu byiza, mbega jewe sizorushirizaho? Mwene data, Imana irushirizaho. Imana ishirako karusho. Haleluya, 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 haleluya. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose. Mighty warrior, great in battles. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Yakaya levo santa levo. Mighty warrior, great in battles. Mighty warrior, great in battles. Jehovah is your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya levo santa levo. Nimwigire birebire mwanzugize ibihe bidashira. Uwo mwami w'ubwiza yinjire. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Nuhora afise ubutore mu ntambara. Besaya levo. Imana igwana intambara muri excellence. Imana igwana intambara muri excellence. Hallelujah. Shimwa. Hale kaya ndesobe. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battles. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jehovah et son nom. Mighty warrior, great in battles, Jehovah is your name. Mwasosiye n'intambara zawe. Numwasosiye adatetereza, numwasosiye atamaramaza. Mwemerere gusa ubonye ingene kugira neza kwiwe kugaragara ku bugingo bwiwe. Ukuboko kwiwe ni kwabaye kugufi kugira ngo kunanirwe gutabagwa. Mbere naho roca mu muriro ntabwo azogutetereza, naho roca mu mazi ntabwo azokurengera, kuko ni Imana ishobora byose. Deya somenta ya levosaka. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose.
nta cacuriwe kungwanya kizogira icyo kimara, kandi ururimi rwose ruzohaguruka kumburanya nzorutsinda, kuko mfise umugabane mu Mana ishobora byose. Mfise umugabane mu Mana ishobora byose. Mfise umugabane mu Mana ishobora byose. Nicyo gituma yaduhaye intsinzi tutaranagwana, kugira ngo tumenye neza yuko muri yo byose bishoboka, muri yo byose bikunda. Mwene data nagomba nakubwira ngo nikidahari iri capable kukirema ku bwawe, kugira ikwereke neza yuko ari Imana ishobora byose. Oh shaka levo no mu ngingo zo mu mubiri wawe indani, urugingo rwose rwoba rugwaye irafise pièce de rechange, kuko ni Imana ishobora byose. Umviriza, nta ngwara n'imwe ugwaye idashobora gukiza, kuko ni Imana ishobora byose. Uravyizera ko ari Imana ishobora kugukiza? Uravyizera ko ari Imana ishobora kugukiza? Uravyizera? Kaya mendozobe Kaya levo santa ya levo makaya nezo besale. Oh sakaya levo. Mighty warrior, great in battles, Jehovah is your name. My, oh, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Oh, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah, Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Jehovah, Jehovah is your name. Jehovah, Jehovah is your name. You are mighty warrior, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Umugoroba mwiza, Imana yawe ishobora byose kwiyereke muri rino joro, ikwereke neza ko no mu munsi umwe ishoboye gukora ibirenge cyane ibyo usaba n'ibyo wiyumvira. Haleluya. Teyamende sope shaka rahambaye.